Видите, ладно, считают. Оля. rero ku iteka ryanje nka vice perezida wa BDUSA muri Iowa nagira ndabereka abashyitsi b'iteka baje kutugendera uyu munsi benshi mwahora mubabona ku mafoto cyane ku ma video ntimwari bwo mubabone n'amaso yanyu nibaza ko ari iteka ntangere kuri twese kubabona mbega mwafasha kubakira murakoze cyane nyakubahwa perezida wa BDUSA ku rwego rw'igihugu banyakubahwa murongo inzego zitandukanye ku rwego rw'igihugu turabaye ikaze kandi hano muri state yacu ya Iowa mu gisagara ca Cedar Rapids aba muri ko murabona benshi n'abanywanyi ba BDUSA hariho n'abandi baje kumviriza iby'umuyaga kugira ngo ejo bazobara abanywanyi rero mu cyubahiro cyanyu uko mwaje mwese muvuye hari ibukuru mwumve ko muri iwanyu muri isanze kuba twagize akakagwi n'icyiyumviro cyanyu bajya kubahwa cyo gushyira abarundi hamwe kwegeranya abarundi kugira ngo dushobore gufashanya ibyahora bitugora umuntu wese ku giti cyiwe azabona uwo ashobora kuvuga ati ujya n'inshuti ujya n'umugenzi reka ndamubaze yumfasha rero ni iteka ryanjye nkangere kubaha karibu hano muri Iowa rero ibikurikira byose akajambo mwadutekereye kutwereka abo mwazananye ni igikorwa cya nyakubahwa ndabahaye ikaze muri Iowa murakoze BDUSA turiho nawe ngene muri Iowa mu bivuga BDUSA birashoboka BDUSA birashoboka BDUSA birashoboka niwabigishije nyakubahwa vice perezida banyakubahwa mwese ndongozi za BDUSA muri ino ntara ya Iowa tubanje gushima ubwa mbere ingene mwatwakiriye hanyuma mu nkundire mbere yuko shishikara ndabereke abo twagendanye batanzi ni jewe Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu hanyuma sinibaza ko nogenda imbere muranyumva mwese ijwi rirasohoka neza nubwo mfise akantu nirya mbere mbonye amasino byaco bifata kuko jewe ahantu hashushe iwacu muri Arizona ntabwo rero babwira uwo twagendanye bwa mbere mu biro bikuru twagendanye na nyakubahwa vice perezida Elvis Kazungu na musabe avyaguruke abaramutse BDUSA birashoboka BDUSA birashoboka kumwe n'Imana birashoboka urene niyo cegera canje undi twagendanye n'umunyamabanga ntahegayezwa Emeline Gahimbare nabo baramutse BDUSA birashoboka BDUSA changamuka BDUSA ubundi twagendanye ni umuhanuzi wacu mu biro byacu mama Alphonsine niyo nkuru nawe ndamusabe avyaguruke abaramutse BDUSA birashoboka BDUSA birashoboka mani bahezagiye undi twagendanye mu biro bikuru kandi ni nyakubahwa Jeremy niyo nkuru akaba ari cegera c'umurongozi mukuru w'urwego rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko nawe abaramutse BDUSA birashoboka BDUSA birashoboka mani bamugisha undi twagendanye asanzwe abangaha iwanyu abangaha iwanyu nyakubahwa komiseri Ismael haguruke nabo baramutse Ismael sinzi ko ari he Ismael yagiye yasohotse okay abo undi twagendanye ni
umwe mu barongozi bo muri Minnesota akaba ari umunyamabanga Didier ndamusabe haguruke nabo baramutse. BDUSA birashoboka. Ubundi twagendanye ni umwe mu rwaruka akaba kandi agiye kurongora urwaruka mu biro bikuru bya BDUSA akaba ari witwa Aime akaba ari kandi ari umuririmbyi aza kuducishiriza ko turimbo tumwe namusabe abyawe BDUSA mani baheza gene arakikazano BDUSA oye BDUSA oye nta menshi mvuga cyane bayita Ismael w'Imana mbanga muri Sida Rapids mugabo ndacari gushasha amezi menshi ndahamara ubwo ndi umwe mu bakomiseri bajejwe kumenyesha amakuru cyane se gukusanya amakuru no kwigisha BDUSA mu yandi mashuri hamwe na mu makungu kumbure bishobotse n'ibizodukundira tukagira imbere tugatera imbere tugashobora gutera imbere ubwo mu ncamake nico novuga naje nimutse mva muri state ya Pennsylvania mu gisagara bita Pittsburgh narakoze mu bintu bitandukanye ndashinga nishira hamwe bita Burundians Community Association of Pittsburgh ndacafise na logo yayo ndafise akamenyetso kayo muzombona ku rubuga rwa BDUSA ayo waso mu ncamake nico nababwira tubandanye mwakoze uno banibagiye amabarire ariko reka dushishikare twaje rero ngaha mu ntara yanyu ubwa mbere kugira ngo tubonane namwe tuganire mutubaze tubabaze mutwishure tubishure tugirane ikiganiro ciza mu ntumbero yo kubaka ariko kandi twaje kugira ngo aya matora mufise no munsi aba ariho turi tubona uko tuzi ko ino ntara irimwo abarundi benshi cyane kandi BDUSA ikabirondera abarundi n'abarundikazi ni muri intumbero rero imbere yuko nshishikara nagomba manze shimire bivuye ku mutima nyakubahwa Pierre Manirakiza byaguruke nabasabe mukomera amashi cyane niwe perezida wa mbere wa BDUSA muri Iowa akaba yaritanze cyane mu bihe bitoroshe arigisha sabe na Peter nyene abyaguruke mu byubahiro vyiwe naho nyene mukomera amashi sabe Pascazia abyaguruke sabe Paulo bagume bahagaze abo bantu ntibicare ukeneye akabando mukamuhereza banze muhagarare gatoya hanyuma Serafina ntari nga oya okay muri rusange abo bantu batanu nibo batanguye ku bindongozi za mbere ngaha muri Iowa za BDUSA inyuma yaho harabaye andi matora y'urwego rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko sabe naftari haguruke mu cyubahiro ciwe aramubona hajya akaba ariwe ajejwe urwego rwo gutatura amatati Janvier avyaguruke cengera cyane muri kumwe avyaguruke abandi ntibashoboye okay baramutswa BDUSA ngaha mu ntara yacu ariko kubera ubuzima bw'iki gihugu turimo mwese munsi Perezida Pierre Manirakiza yaradusabye ko tworondera abamusubirira nico gituma turi ngaha imbere yuko tuja amatora yeze nagomba mu minota ivunaguye ahundiye ntarenze iminota 2 yobakoze abashikirize akajambo nyakubahwa fata kandi rero narasavye gusubirizwa aya mabanga
meza akomeye y'iteka bivanye n'ibikorwa bitandukanye njejwe bitankundira kubandanya. Narabibwiye abo dusanzwe gukorana, narabisavye hejuru mu burongozi bukuru, none ndashima cyane yuko banyishuye kandi banyemereye gusubirizwa, kuko hari igihe ubisaba ntibabikwemerere bikakugora. Mugabo rero barihuse cyane kubinyemerera, none umunsi bakaba bashikiye ngaho kugira ngo babone ku mugaragaro mwitorera umukuru agiye gutwara BDUSA kuramutswa BDUSA ngaho muri Iowa. Rero ndashaka ku izina ry'abo twakoranye bose na ku izina ry'abarundi bose ngaha muri Iowa na ku izina ry'inzego nkuru zose zigoye zigafata indege bagafata amayira imisozi n'ibindi baza kugira ngo bashobore kuza hamwe ku ntumbero imwe kugira ngo dukore ikintu gikomeye kirama, ishirahamwe ryacu rikomere muri Iowa, ishirahamwe rihuza abarundi, ishirahamwe rizanye iterambere, ishirahamwe rizanye amahoro n'imigenderanire hagati y'abantu, aho byari byaranse ariko iri shirahamwe ryahagaze rirahagarara nk'umugabo rigatireka duhuza abarundi dukora ikintu cyose gishobora guteza imbere abarundi. Nashaka rero tusabe cyane twese hamwe dukomera amashi abanyakubahwa. Ahasigaye rero barundi kazi inzego nkuru ziri hano, ejo nimwambona sinkirongoye iri shirahamwe BDUSA ngaha muri Iowa, ariko ndi umunywanyi asanzwe nk'abandi bose. Nzobandanya kuri hafi, nzobandanya kuri terera ivyiyumviro, ikigoranye nzoba hafi kugira ngo ishirahamwe ntirisubira inyuma, nk'uko aho twarikuye hari hagoye cyane. Ariho urishikanye rero ni heza, tukaba tuzi ko hari abagabo bijunja n'ijambo, abavyeyi bijunja n'ijambo babonetse bashobora kubandanya kugira ngo ishirahamwe ritere imbere kurushaho twari tugejeje. Rero twebwe turakukije ikivi, abandi bagira bafatira aho twari tugejeje kugira babandanye. Nta menshi ndabicisha, murakoze, Imana ibahezagire. Izi ndongozi ndaza kubaha akajambo mu mwanya uri imbere. Ndabasaba muvyagire banyakuba, muvyagire. Twavuze ko tuje kuganira, ariko kubera umwanya uturega turagerageza dukora ibishoboka. Ubwa mbere twagiranye akanama n'izi ndongozi zose, abo bose munaje guhagurutsa. Hari ico twaganiriye ku neza yanyu no ku neza ya BDUSA muri Iowa. Ico twashitseko mukanya turakibashikiriza, muraza mu gihe cyo mukivuze. Kugira ngo rero tuze kuganira neza, tugomba tugende kimwe ku kindi, sivyo? Duhere ku kibazo c'amatora. Tugihejeje tuce tuganira, canke tuganira imbere yuko tuja amatora. Muri BDUSA turemera demokarasi, turemera ijwi ry'abanyagihugu. Tuganira n'ibindi sawa ntari Muvyo mbanyari. Naravyo. Ninde muntu yiyandikishije ngaha avuga ati je ndi umunywanyi? Mwese bariyandikishije? Okay. Reka rero tukore kuno.